ndabaramukije mwese ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatanu ni kwigenekerezo rya 18 ndamukiza umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe ko hazogwa imvura mu ntara ya Makamba Ibururi hamwe no mu Rumonge nayo mu ntara ya Rutana Imwaro Igitega mu Ruyigi Imuramvya mu Kayanza hamwe n'Ingozi hazogwa imvura ariko hongere hacemwe n'ibihe vy'izuba izindi ntara zisigaye hakazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike azoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Mwaro aho ipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degree Celsius 12 ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu mu ntara zitari nke hakazocamwo hakeyo izuba ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara y'Ibitoke ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degree Celsius 27 ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku munota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 3 z'umugoroba nuko ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha